Botera akamo abagwizatunga nabo nyene bofatira akarorero k'uwu mugwizatunga Uwiragiye François. Uwo muryango murabona igikorwa ciza wakoze mu gushira kw'iyi fondation Uwiragiye. Hariyo abana batari bake biga muri iki kigo ca fondation Uwiragiye batabona, mbere n'abana bagenda ata bumuga bagendana bakigira hamwe. Muri iki gihe turafise ubudufasha twovuga kari nk'umubayeri umwe abandanya dufasha, nawe yadufashije kuva kera, nawe arakeneye gushigikirwa. Atwara Musumba Holding canke Musumba Style, muzoza muramwumva, yitwa Uwiragiye François, niwe adufata mu mugongo. Inkokokazi igenda yitwaje igipfunsi c'ingano, ikaja iraterera intete kugira ntibizimire mu gutaha. Impene nayo igendera inyuma y'ivyo bikoko vyose, ikaja irafungura za ngano. Inkokokazi yaterera mu nzira. Twariko turafeta umunsi wa kane Blanche
wahariwe inkoni yera. Uyu munsi turakunda kugira dusangirire hamwe n'abana bagendana ubumuga bwo kutabona kuri uyu munsi w'inkoni yera. Yego je mbona bariko baragenda babitahura bamwe n'abandi batabibona neza. Tubegeranya mu gutanga inyigisho zitandukanye kugwaruka canke abavyeyi. Kuri jewe nk'impanuro no nk'umuvyeyi yibarutse umwana atabona nomubwira ko ari umwana nk'abandi kandi ashoboye, kuko benshi kera baca baboneka nk'uko ari abana bakumiriwe canke yavyaye igisigo igihume, ariko ubu urabona ko ari abana bashoboye biga nk'abandi kandi bakora nk'ivyo abandi bakora. Nomutera akamo rero nkamuremesha yuko yoza aramuzana mu bigo vyabigenewe bifasha abo bana mu kubigisha canke mu kubaha indero zitandukanye, na cane cane indero idakumira. Mu vy'ukuri si igikorwa coroshe, ni igikorwa gisaba kwitanga cane, ni igikorwa gisaba amasaha menshi, igikorwa gisaba uburyo bwinshi cane n'inguvu nyinshi n'umutima ukundana. Iyo nkoni yera ifasha umwana atabona mu kugenda, mu kumwereka ahaca. Nico cane cane iyo nkoni yera ibafasha. Mu vy'ukuri nosaba vyinshi, ndasaba cane cane nka nyen'icubahiro umukuru w'igihugu gushigikira aba bantu bafise amafondasiyo, na cane cane na jewe ndimwo fondasiyo Uwiragiye n'abandi, hama tugashigikirwa n'amashirahamwe atandukanye nk'uko mwazibonye zari zaje kudushigikira, nabo tubandanya tubatera akamo. N'abandi bafise imitima yo gufasha, cane cane abagwizatunga muri iki gihugu canke n'abandi bafise umutima w'urukundo. Muri iki gihe turafise ubudufasha twovuga ko ari nk'umubayeri umwe abandanya adufasha, nawe yadufashije kuva kera, nawe arakeneye gushigikirwa. Atwara Musumba Holding canke Musumba Style, muzoza muramwumva, yitwa Uwiragiye François, niwe adufata mu mugongo. Ntivyari bikeya, baduhaye amakane blanche arizo nkoni zera zishika ku 50 n'amakarato ashika 60 impapuro abana bakoresha. Murakoze cyane, nitwa Ntiranyibagira Daniel, nkaba ntwara urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga bwo kutabona. Mu vy'ukuri usubije amaso inyuma ukabona naho tugeze no munsi hari ubudasa. Ego hari ibintu vyahindutse biriko birahinduka, ego ntibirahinduka rwose ngo, ariko ibintu bimaze guhinduka ni byinshi rwose. Nk'akarorero nobabwira nko mu gihe cahera umuntu agendana ubumuga bwo kutabona ntiyaja mu ishuri, bamwugaranira mu kigo akaguma anyegejwe mu nzu. Hanyuma aho batanguye kuja habona naho baza kwiga mu bigo vy'abihebeye Imana gusa, ntibiga ngo bashike kure. Mugabo no munsi leta yarashize hitegeko ry'indero idakumira, umuntu agendana ubumuga bwo kutabona ariga here mu mashuri y'intango, akagira segonderi, akaduga no muri kaminuza, mbere na master, akabandanya na doktora. Ubu rero turanezerewe ngaha mu Burundi biriko birahinduka. Ikindi dushima kimaze no guhinduka, abona leta y'u Burundi yarashizeho politiki y'igihugu yitaho agateka k'abagendana ubumuga, ishiraho n'amategeko yakingira abagendana ubumuga. Muri abo bagendana ubumuga rero no kuvuga abatabona barimwo, no kuvuga yuko hari ibintu byinshi biriko birahinduka, naho hakiri intambamyi kugira ibintu bigende neza rwose. Intambamyi zihari uno munsi no kuvuga yuko abagendana ubumuga ni benshi mu gihugu, ariko n'ahari benshi nta gitigiri kanuni kizwi yuko abagendana ubumuga ati boba bangana gute. Iyo ntambamyi rero yuko tutaba tuzi ibitigiri vy'abagendana ubumuga bari mu gihugu, no kuvuga n'ababifuza gufasha ntibaronka aho batangurira naho bahereza, kuko
kubera baba bakeneye uburyo butandukanye ntibamenya ati igitigiri gikeneye ubu buryo kingana gutya, arico gituma hakwiye ko hoba enquête amatohoza bakamenya abagendana ubumuga uko bangana muri rusange n'abagendana ubumuga bwo kutabona by'umwihariko. Hanyuma abagendana ubumuga kandi bahura n'intambamyi z'ubukene kuko ntibaronka akazi, abagize n'amahirwe bagashika abakiga amashure muri bo hari abatararonka akazi, ariko n'abataciye mu ishuri canke abayiciriye hagati nabo nyene bari bakwiye gushigikirwa bakagira imyuga ishobora kubafasha kugira bateze imbere. Intambamyi rero zindi nyamukuru ni ukuvuga yuko abagendana ubumuga bwo kutabona baragwara, baje kwa muganga bagasabwa amahera, kandi murumva yuko bidaheza ngo bikunde kubera ata buryo baba bafise, gutyo rero bigaca beza bikabagora. Nuko biruko kandi mu kibano baracakumirwa, baranavuze yuko bakibanyegeza. Iyindi ngorane nuko hari n'ababa bitwaza bakabajana mu mabarabara kubasegesha, ukama wibaza tubara umuntu atabona abifisemwo uruhara, mugabo abandi binyegeje inyuma baza kumufasha kumusegesha. Akamo ka mbere nivyo reka ndagatere abavyeyi bavanure niyo nyifato igayitse. Umwana n'umwana, murazi umwana agendana ubumuga muri rusange n'ugendana ubumuga bwo kutabona by'umwihariko, iyo afashwe neza bagakura izo nzitizi zimubuza gushikira ivyo abandi bashikira, bakamushira mu ishure, aratera imbere akiteza imbere, agateza imbere igihugu, agateza imbere n'umuryango. Hanyuma abo babafasha kuza gusegereza nabo nyene, ni ukuvuga yuko barakwiye kuvavanura niyo nyifato igayitse, kuko hajya kuza kumusegesha nta kamaro na kamwe kazigera bimugezako, azoguma ari mwibarabara gutyo, kandi yo yari afite akamaro igihugu. Akandi kamo no gatera leta turayiteye akamo, kandi twongera tuyishimira ubwa mbere na mbere hoho ku bikorwa vyiza ikorera abagendana ubumuga muri rusange, ariko ku by'umwihariko tukayishimira kuko yashizeho indero idakumira, ubutabona agashobora kwiga, nibibaza n'ibindi yuko bizoza biragenda neza. Hanyuma akamo twitera nuko yofata ingingo, yoshiraho amategeko ahana abaza gusegesha abagendana ubumuga. Hanyuma rero kandi kamo no gatera n'abandi amashirahamwe mpuzamakungu ya Nations Unies afashe mu iterambere ry'abagendana ubumuga, haba mu mashure, haba mu myuga, haba muri ivyo vyose bituma uwugendana ubumuga atera imbere. Ikindi rero twotera kamo abagwizatunga nabo nyene bofatira akarorero k'uwo mugwizatunga Uwiragiye François. Uwo muryango murabona igikorwa ciza wakoze mu gushira ku fondation Uwiragiye. Hari abana batari bake biga muri iki kigo ca fondation Uwiragiye batabona, mbere n'abana bagenda atabumuga bagendana bakigira hamwe. Murabona ko bakoze igikorwa gikomeye cyane, rero abandi bagwizatunga bo bafatira kwa karorero.